Prasa bari bameze neza no twabonye Jesus Agüero ari haje Agüero arushi Jesus yaraza kinjira gatsinda Sterling imya umwaka no byanse Sterling yari mu Prasa mwiza kubwo rero bo bagize business nk'ini migukurikira abinjije agafaranga umengo ni Dortmund yari business ya Dortmund yari business ya Monaco yari business ya Arsenal myaka iheze ndabaha ikaze nongere ndabaramutse mwebwe mwahisemwe 94 n'ibice 9 Black FM nizera ko muri ko mugenda mugira ibihe byiza aho muherereye hose niteka ntangire twatewe n'Imana mushobora byose novuga idushikanye kuri no saha amahoro yo yatumye novuga ijwi riso tuvuga ijwi rigasohoka twongera guhurira novuga muri zino studio na bamwe mu bakunzi bacu ubona ko bamaze kutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 turi gwikenekezo rya 15 mu kakaro no mwaka wa 2022 birumvikana nko indanzi mwamaze kuba muyumva n'ikiganiro Bingo Sport kuri Black FM kuri microphone ya mbere ijwi mwamaze kuba mujyumva Olivier irakoze cyangwa ushatse unyiteka I have it n'ayandi mazina menshi agiye atandukanye sinogena ntashimiye bagenzi bacu badutanguriye kuri zino micro kuva mu gaturuturu muri kumwe n'uwo bita Bashire ndetse na Armera mu kiganiro Good Morning mu kiganiro Shamsham za Pwani kumwe na bashikacu Radolphine Larme ndetse n'uwo bita Yvette nizera ko mwagiranye ibihe byiza ubona natwe nka Team Bingo Sport tuje kubakorera mu ngata n'urugendo rw'amasaha agera kuri 3 kindi tubayagira ta politique ta entertainment tubabwira gusa byinshi twabateguriye muri sport iri kwivuga hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Burayi ubona ko twabateguriye menshi ariko agenda avugwa aho tubabwiye ushobora kudukurikirana biciye kuri megahertz 94 n'ibice 9 bivanye naho buherereye mu kiyaya cya Rusizi mu ntara ya Cibitoke mu ntara ya Bubanza no mu gisagara cya Bujumbura birumvikana ni mu makomine 3 meza sanze agize kino gisagara cya Bujumbura ushobora kudukurikirana kuri izo megahertz uri Bubanza uri mu Kayanza Ngozi Mwaro ndetse na Muramvya n'ahandi hose yagiye hatandukanye mu Rumonge igice gitoya cya Makamba n'igice gitoya cya Kirundo saho nyene ushobora kutwumviriza uri mu makungu uri ku mugabane wa Afrika ku mugabane wa Buraya ku mugabane wa Oceania ndetse no ku mugabane wa Asia ku mugabane wa Amerika naho nyene uradukurikirana bisabwa kuteshaje application yitwa online radio box ubundi ucubona urutonde rw'insamizi nyinshi zisamirana hano mu gihugu cy'u Burundi ubundi ucuhitamo 94 n'ibice 9 Black FM Yes aho bana nkuko nari meje kubabwira twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye mu nkino ariko imbere yuko ninjira mu ncamake y'ikiganiro cyacu cyo kuri no munsi manze ndabibutse kuri no munsi ubona ko inimero muza kuba mutwandikira ku butumwa ni nimero muza kuba muduhamagara ko bitandukanye inimero yo kuduhamagara ko vyonyene ni 61 47 iyo niyo nimero novuga muza kuba muduhamagara ko amatubakire dusangira inturire ariko ino nimero yindi ngira ndabahe birumvikana ni nimero yo kwandika ku butumwa vyonyene 67 44 78 23 23 iyo niyo nimero novuga ugiye kubutwandikira ku butumwa Yes twinjira novuga mu ncamake y'ikiganiro cyacu cyo kuri no munsi ubona ko hari amakuru menshi twaguteguriye kuri no munsi turaza guca novuga mu nkino zitegekanijwe ku munsi w'ejo za kivandimwe hagati novuga ya FC Media abo ine equipe novuga ihurikiyemo abamenyesha makuru b'inkino hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi abona ko izo biri kwitana mu mitwe novuga na equipe y'abakoce bakoca ngaha mu gihugu cy'u Burundi sugo rukino gonyene rutegekanijwe ku munsi w'ejo equipe nserukira gihugu ntamba mu rugamba ku basanzwe bazokina urukino rwa CHAN
abari mu myimenyerezo novuga kwitabira inkino za CHAN aho ubona ko ku munsi weje kuri stade Intwari bazoba bari kumwe n'umugwi wa Vitaro. Tuja kuba tubigaruka ko nabiguteguriye muri kino kiganiro nifashije bagenzanje hano ku rundi ruhande. Turaza guca mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Aho ubona ko ku munsi weje hari bisikanya remise et reprise kuwo bita Avere Basegeta yarasanzwe novuga yarongowe igisata cyo kumenyesha amakuru no kurondera uburyo muri FFB. Novuga bisikanya n'uwo bita Jacob Riziki yahora ari cegera cy'umunyamanga mukuru muri iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru ndavuga muri FFB. Ubona ko twaguteguriye meshi ariko avugwa muri transfer hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tugufitiye amakuru menshi ariko avugwa mu mugwi wa Interstar ubona ko bariko bariyubaka. Turaza gusimbira novuga ku mugabane wa Afrika na cyane muduhe mu higanwa rya Tanzania NBC Premier League. Ubona ko tuja guhera twihuta mu mugwi wa Young Africans. Inyuma yo gusezerera uwo bita Saido ntibazonkiza uyu n'umurundi ushatse umwite antibiotic. Abasezerera kandi uwo bita Barama Mapinduzi ninga hamwe uwo mugwi wa Young Africans. Abasezerera kandi basezerera kandi uwo bita Deus Kaseke nawe nundi mukinyi novuga yaraye yeretswe umuryango mu mugwi wa Young African. Ubona ko baraye bagize gutya basimbana novuga umusore w'umunya Burkina Faso. Mbe uwo musore nindi usabwa kugumana natwe. Umugwi wa Young Africans ngaha mu gihugu ca Tanzania uri kurubaka wonyene ndetse no mugwi wa Azam FC ngaha mu gihugu ca Tanzania nyene wagize gutyo usimbana umusore w'umunyagana. Mbe uwo musore yahora kina muri ekipi yahe imbe y'amateka yanditswe n'uwo musore nayo tuza kuba tubikugarukira ko muri kino kiganiro. Turaja kugaruka kandi ku nkino za Women Afcon 2022 ruhande rw'abigemeze ariko zibera mu gihugu ca Maroc. Igihugu ca Cameroon kitoroherwa imbere y'igihugu ca Nigeria Super Falcons. Ndetse igihugu ca Tunisia naco nyene nticyorohewe nyuma imbere y'igihugu ca Afrika y'Epfo Banyana. Tujya kuba tubigaruka ko navyo nyene twabiguteguriye. Tujya kuva ngaho dusimbira ku mugabane wa Burayi ubona ko ari kwagenda havugwa meshi duhere cyane mu ngwa Real de Madrid. Bamwita Carlo Doni Ancelotti. Avuga ati je ndishimiye novuga kuba narasinyishije abakinyi nka Antonio Rudiger, Chouameni n'abandi bagiye batandukanye. Ati ku ruhande rw'ubusatirizi ntabwo bamfise atabona ko atanundi mukinyi novuga ngiye kuba nsinyisha ku ruhande rw'ubusatirizi. Ikibazo ubona afise ko ari ikibazo cy'umunimero 9 naye ku munimero 9 yamaze kubona uzoba umudubire wo bita Karim Mustafa Benzema. Batiriwe novuga baragura umundi mukinyi mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Turahaca inyuma yuko bita Renato Sanchez birangiye novuga atagiye kuba yiyunga n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Christophe Gaz yasimbiye novuga mu mugwi yahora amenyereza wa Nice. Abona kandi gasore yosimbana mbe aka gasore ni kande mbe biza kuba bigenda gutaho gasore kaza guhava kemera novuga kwiyunga no mumenyereza wiwe wa kera Christophe Garcia sabwa kugumana nata. Muri Manchester City bakora amateka abinjiza amafaranga bivanye novuga n'abakinyi basohoye. Ndaguha karoro nk'abitwa ba Sterling, abitwa ba Jesus n'abandi bagiye batandukanye. Uravye novuga abakinyi badandaje n'abakinyi novuga baguze, ubona ko amahera basigaranye ari menshi cyane kandi ubona ko equipe kuri no munsi novuga ikiri stable. Twabikugarukiye ko mbega ayo mafaranga bungutse nangahe mbe yo ko bakoze imeze gute. Turaje kuba tubikugarukira ko mu kiganiro cyacu cyo kuri no munsi. Abamwita Serge Gnabry mu mugwi wa Bayern Munich. Unovuga yaramaze imisi avugwa mu migwi gitandukanye mu mugwi wa Real de Madrid, mu mugwi wa Chelsea de Blues ndetse n'indi migwi myinshi gitandukanye ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza. Kuri no munsi no mudag ushobora kumubona yongereje amasezerano mu mugwi wa Bayern Munich. Azomushitsa mu mwaka wa 2026. Twabiguteguriye byose. Bamwita Christophe Nkuku, uyu n'umufaransa kina mu mugwi wa RB Leipzig. Yes, nawe nyene niko kuko yaramaze imisi avugwa mu migwi myinshi
ku masezerano maremare cyane bagiye kuba baho no Christophe Nkunku mbe amasezerano angana gute mbe bigiye kuba bigenda gute umushara we bigiye kuba bigenda gute gumane natwe bamwita Adama Traore novuga umukinyi yegukira umugwa wa Wolverhampton Wanderers mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma yo gutizwa mu mugwi wa FC Barcelona novuga urwego rwiwe ntigwashimisha uwo bita Xavier Hernandez biba ngombwa ko agaruka mu mugwi yegukira wa Wolverhampton Wanderers tayari novuga ashobora kongera gutizwa mu mugumwe mu gihugu cy'Ubwongereza biwo mugwa agiye kubatizwamo uwo bita Adama Traore n'uwahe sabwa kugumana natwe twaguteguriye menshi ariko avugwa mu migwi musanzwe mukunda igitandukanye muri FC Barcelona turaza kuhaca mu gihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa Manchester City naho nyene turahaca mu mugwi wa Liverpool mu mugwi wa Newcastle mu mugwi wa Paris Saint-Germain mu mugwi wa Nice birumvikana mu gihugu cy'Ubufaransa mu mugwi wa Monza mu gihugu cy'Ubutaliyano mu mugwi wa Milan AC ndetse no mu mugwi wa Inter de Milan abona ko naho nyene ariko agenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye ayo n'ayandi menshi twaguteguriye usanga ikaze nkuko nabibabwiye mu ntangamara urugendo ni rurerure n'urugendo novuga nto kwifatanya n'umwe hano muri zino studio za Black FM ndi kumwe n'abagenzanje bagera kuri babiri tugiye kuba dufatanya runo rugendo ntangure nakira abagenzanje kugira ngo twinjire mu kiganiro cacu nyezina cyo kuri uno munsi bamwita Pacifique Karugira cyangwa ushatse umwite Pique n'ayandi mazina menshi agiye atandukanye ariko ubundi abavyeyi bamwise Pacifique Karugira bro ndakuramutse ndaguha nikaze muri studio za 94.9 Olivier nawe ndakuramutse ati urakoze kwikaze mpaye ndamutse n'abana bose bakatwumviriza ko twaje n'umunsi ni vendredi meshi birumvikana ko ari vendredi meshi ubundi kuri vendredi amakuru aba ari menshi na cyane cyane amakuru abategekanijwe muri weekend ubona ko twakuzaniye menshi ariko muri zino studio sindi kumwe n'uwo bita Pique wenyene ndi kumwe n'undi musaza hano ku rundi ruhande amwita Kabonwa Maurice bro ndaguha ikaze muri studio za Black FM. Yes urakoze cyane Olivier ka ndakuramutse mbere ndanagushimira ku ikazumaye ndamutse n'abakunzi bakora dukurikira naho barereye ubu hose unabona yuko bakora dukurikira biciye no kuri application online radio box na cyane abari muri Afrika y'Epfo witwa bienvenue batazira buzara no witwa Saidi Mtusi neza na neza Cape Town ahantu bita Mother City bamaze ko banatwandikira yuko batwumva neza na neza ndamutse abari muri Zambia neza na neza Intercity Lusaku witwa Jean Marie nabandi benshi ku mumanuko by'igihugu ubona ko basiga banadukurikirana biciye kuri online radio box kumbure ndabaha ikaze muri kino kiganiro ubona ko ari ikiganiro cyanyuma cha weekend cyo ku murango kumbure ni byinshi twabateguriye mu gihugu cy'u Burundi ku mugabane wa Afrika no ku mugabane wa Buraya yes twihutana cyane ku mugabane wa Buraya nkuko twabigeje kubibabwira abona ko ku mugabane wa Buraya hari kuvuga byinshi bigiye bitandukanye yes ariko duhere mu mugwi wa Manchester City ni mu gihugu cy'Ubwongereza ubona nako hari kuvuga amakuru ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza Manchester City kuva mu mwaka wa 2017 novuga ni hokoro bagize kuri uno munsi mu kwinjiza novuga amafaranga menshi biciye mu kugurisha abakinyi bayo bivanye n'abakinyi novuga yinjije nabo yasohoye ukacura abanovuga abandi bakinyi novuga stable y'abakinyi novuga equipe isigaranye aho ubona ko ari equipe iri stable kuri uno munsi n'umugwi novuga wa Manchester City wagurishije novuga waguze nako wo bita Erling Brot yarandi ku miliyoni zigera kuri 60 bagura kandi novuga no mukinyi yaravuye muri Leeds United bamwita Calvin Phillips yaguzwe miliyoni zigera kuri 48 n'uduce dutanu zose hamwe baziteranije batoye novuga miliyoni zigera ku 108 n'uduce dutanu bacha baza bararaba novuga abakinyi umugwi wa Manchester City wasohoye n'amahera wabagurishije ndavuga nk'uwo bita Raheem Sterling yaguzwe n'umugwi wa Chelsea ku miliyoni zigera kuri 56 n'uduce tubiri baragurisha kandi uwo bita Gabriel Jesus uwo n'umunya Brazil bamugurisha mu mugwi wa Arsenal miliyoni nawe zigera kuri 52 n'uduce tugera kuri tubiri baragurisha novuga na kamwe mu busore novuga butamenyeye ngaho mu mugwi wa Manchester City bamwita Pedro Porro
uyu bamugurishije mu ngo Sporting Portugal mu gihugu ca Portugal miliyoni zigera ku 8 n'uduce dutanu. Baragaruka kandi bagurisha kano gasore bita Itakura mu mugwi wa Borussia Mönchengladbach baca birumvikana mu gihugu cy'Ubudagi. Bagiye guteranya novuga zino miliyoni novuga binjije ni miliyoni novuga basohoye mu gusinyisha uwo bita Calvin Phillips ndetse n'uwo bita Erling Braut Haaland. Bagaruka kuraba novuga ubukomezi bwa equipe novuga ifise inyuma yo kugurisha bano bakinyi mpejeje kubabwira. Basanga n'ubundi ni nka katsi kasokotse kunzu ubundi Manchester City gifise za nguvu, ariko ubundi usivye yuko binjije novuga amafaranga meshi mu kigega cy'umugwi wa Manchester City. Guys novuga uwo bita Pep Guardiola nakantu kumbure keza yakoze na cyane cyane mu kwinjiriza amahera no kuraho no mugwi wa Manchester City. Kandi ugerageje kuri Manchester City novuga uko twayibonye sezo twarangije ne kuri uno mwanya ubona ko ikiri mu mugwi wa Manchester City n'inyuma yo gusora abana basore bose. Ya wivuze neza ngo hari stability. Je ntabona baracari stable pass ugerageje kuri. Nta stability mbonamwo. Ni Manchester City yo kuri uno munsi totamunda sa n'inyuma yuko basotse ba Sterling n'abandi. Ya reka nakwereke impamvu je ndabivuga menga rimwe irahari. Uzi kubera iki? Yari Man City imyaka yose iheze yarinjiza abakinyi bakomeye. Ikitakora yagiriye ntiyasora abakinyi bakomeye. Turabye ni Man City imyaka ibiri ihetwa Premier League. Yari Man City ifise 11 de pari yabo yabimeze neza. Abagoma abaramprasa bari bameze neza. Niho twabonye Jesus Agüero ari haje. Agüero arushi. Jesus yaraza kinjira gatsinda. Sterling imya umwaka no byanse. Sterling yari mu ramprasa mwiza. Kubwo rero bo bagize business nk'ini migukurikira abinjije agafaranga umengo ni Dortmund yari business ya Dortmund yari business ya Monaco yari business ya Arsenal myaka iheze vuga ko nabonye no buzati aho twinjirije kenshi aho twasoye menshi reka unatura ko twokwinjiza no bacibona bacibagurisha amazina abandi vuze bagiye ma Sporting n'amazina ubona ataramenyerewe atifashishwa cyane mu mugwa Manchester City benshi nari bazi muguravye amahera Sterling bamuguze Jesus bamuguze umva ko namahera menshi bashobora kandi nabandi bakinyi bose bagiye nka nuze Fernandinho agiye kubuha agiye kuri gusa kubwo rero n'amazina ubona ko iyi stability yabo uravuga barinjije mu stability ya Man City tuzoyiraba championnat itanguye ntushaka kuvuga kuri stable kumwe ko championnat itanguye bagiye pasi naguciriye mu cyo vuga tuvuze abakinyi novuga umugwi wa Manchester City winjije navuga nabo wasohoye kubwawe akabazo kamwe ushobora kunyereka hari igihenge bivanye nabo umugwi wa Manchester City wasohoye igihengeri kiri imbere ku ruhande rw'imbere kubataka havuye nde Gabriel Jesus havuye Gabriel none Gabriel Jesus ngo nimero 9 bakakuzana wo bita Braut Haaland icyo ni igihengeri pasi erega Jesus yarahari hari abataka babiri yari performance ya Jesus yari yabuze kuri atakina yari Agüero bwa mbere yari andi ntiyari Agüero na Jesus Agüero aragenda Jesus ko kuronka icizere kocha ashaka kimwiba curaba nomvuga n'inkino Gabriel Jesus akina niga ko uzosanga novuga yatangura mu kibuga muga yinjiye yarahindura ibintu aho ndace turemezanye yinjiye ko yahindura ibintu kubura kwiwe ngaho onye hazobara gahengera ni Sterling agahengera pani gihenge momo tuzacire pasi mu cyavuga wowe havura wemezanya n'uwo bita pasi ku ruhande rw'imbere kuko n'ubundi ni ku ruhande rw'imbere abo basore bo Sterling ndashobora kuvuga ko ari igihengeri kandi kinini kuko kuri uno munsi ntushobora kuza kubuna mu contact witwa Erling Braut Haaland bivanye na season nziza yagize mu gihugu cy'Ubudage ngo uje kuba unamushirako icyizere jana kwijana yuko ivyo yagize mu Budage agiye kubikora mu gihugu cy'Ubwongereza kuko ugerageje no kuraba umuvuduko nonavuga ni wa championnat biratandukanye championnat Bundesliga na championnat yo mu Bwongereza kuri no munsi ni championnat ya Bundesliga unabona yuko umugwi wa Bayern Munich barihinduye nk'ishamba ryabo ariko bitandukanye n'igihugu cy'Ubwongereza kuko kuri no munsi biragoye gose kuvuga ni Bayern Munich iri kwirakina n'umugwi burya match naho unabona yuko ibifise ibintu bitatu gutsinda cyangwa kunganya ariko ni Bayern Munich urukino rutaratangura ubumaze kuba amahirwe yo gushobora kuba banatsinda urukino naho urukino rushobora kuba runagoye izindi resulta ariko mu gihugu cy'Ubwongereza kuri no munsi
ubona yuko ni Erling Haaland kuri system yakina mu gihugu c'Ubudagi yari system yamurekurira kuba nahindukira uko ashaka, bitandukanye na system bikoresha mu Bwongereza ari kick and run, bisaba yuko koresha inguvu, bigasaba yuko wowe n'umudefenseur ataguha n'umwanya wo kuruhuka. Rero gusokora no navuga nti uno munsi gusokora witwa Raheem Sterling unamutwara mu mugwi wa Chelsea, burya naho wowe ufise umugwi umeze neza gute niwo kwizira ijana kwijana witwa Riyad Mahrez yuko agiye kuba anatanga umusaruro ku ruhande rw'imbere. Ariko ntaguciriyemwo kuko bita Raheem Sterling urabe novuga mu nkino novuga zimara novuga sezo, urabe novuga umwanya no musore wo bita Raheem Sterling yari yifashishwa. Wabivuze ngo shobora kuba ari gihengeri kinini bivanye n'uwo bita Gabriel Jesus avuye mu mugwa Manchester City. Nico ndiko ndakubwiye. Muza muvuga yuko mwe na pasi. Yes. Uwo bita Erling Braut Haaland kuza novuga ku nimero 9. Bivanye novuga na championnat yarasanzwe arimo mu gihugu c'Ubudagi. Muza kuvuga ati biragoye kuvuga yuko atari gihengeri bivanye n'ukuntu atari yadapta novuga muri higanwa rishasha. Ndindire meze. Yes, kuri uno munsi ndakura urantunga gato. Kuri uno munsi Erling Braut Haaland igituma tunavuga yuko tumwizeye ko byinshi bivana na sezo yagize mu gwa Borussia Dortmund. Yego. Kandi sibwo ba mbere umukinnyi ajya ava hanze akaza mu gihugu cy'Ubwongereza tukamubura kandi ajya afise statistics zimeze neza. Akarorero ni byarabaye kuri Falcao, biba kwitwa Memphis Depay aza mu gwa Manchester United. Ibi byarabaye ku mugabo azwi ku izina rya Romelu Lukaku. Ariko kuri no munsi kandi byisa yuko ari we amenyereye witwa Sancho mu mugwa Manchester United. Ariko mu gihe no kubwira yuko uwo bita Erling Braut Haaland novuga tankina aramara kuba akinira uwo mugwi, nitwoshoka no vuga tuvuga yuko agiye kubigihengera tutarabona no vuga urugero kuno musore mu higanwa rya Premier League. Niki ndiko ndakubwira hamwe nabo byoshi ko akaza kitwara neza bikarangira no vuga atandukanye nabo bandi batiyadabuse neza no vuga mu iyo migwi bahinduye no vuga amahiganwa. Hamwe byoshi ko bita Erling Braut Haaland akaza no vuga akitwara neza kitandukanye nabo bandi, yamvuga mwavuga yuko cyari gihengeri izo bikibaye no vuga igihengeri. Urakoze cyane. Reka ndagwe uburure buri hafi ku bice 90% nta mukinnyi ava mu gihugu cy'Ubudagi yiyadapta ku mwaka wa mbere aje mu gihugu cy'Ubwongereza. Ndaguha akaroro kuwitwa Timo Werner mu mugwi wa Chelsea, ndaguha akaroro kuwitwa Kai Havertz. Ntumbwire ko Kai Havertz yagize saison mbi ya mbere. Saison ya mbere mu mugwi wa Chelsea byaranashitse yuko umwaka ukurikira atangaza yuko agiye kunasohoka umugwi. Andeshurle byagenze gute? Andeshurle byagenze gute? Umuntu vyankiye, Timo Werner. Reka ndaguha kandi karorero kuri uno mugwi wazanye witwa Erling Braut Haaland. Gundogan mu mwaka wa 2013 nako aza mu mugwi wa Manchester City. Avuye mu Budagi wabo. Avuye mu mugwi wa Borussia Dortmund. Byagenze gute? Ego ni witwa Erling Braut Haaland na wavuga yuko atabizi n'umukinnyi abizi, ariko kuri uno munsi nimwe kurindira no navuga nti uwitwa Darwin Nunez n'uwitwa Erling Braut Haaland kugerageje kuraba niganage mu Bwongereza burya sabanu bose ushobora kuza uri mushasha bikaguhira. Byarabaye kuwitwa Luis Diaz mu mezi make, ariko bakubwira yuko mu gihugu cy'Ubwongereza burya ni rimwe mu mahiganwa unabona yuko ushobora kuza umwaka wa mbere cyangwa amezi ya mbere bikakunyuzura. Tumurindire witwa Erling Braut Haaland kuko imikinire yiwe mu mugwa Borussia Dortmund itandukanye n'umugwi mushasha agiye kuba nakiniramo mu mugwa Manchester City. Olivier ntwari amahera binjije la performance indi migwi kuni meze kuko uhavye amahera ntakina bashaka umukinyi miliyoni 300 amajana muga mu kibuga ukabona n'igitsina na kimwe. Ariko wo bita Haaland nta mafaranga menshi ugerageje kuraba yaguzwe miliyoni zigera kuri 60. Yari close biatore yiwe 60 million yari menshi kubera yari kareta amasezo yiwe muri Dortmund bataho twohomba reka tujyaboneka. Ubwo rero Man City yoyo nabirikira urakwinjiza yindi migwi haruri igikombe. Pasi reka tuve no vuga kuri dossier y'uwo bita Erling Haaland ndetse n'umugwi wa Manchester City. Aho bono vuga dusimbire mu gihugu ca Espagne na cyane mu mugwa Real de Madrid. Ni Carlo Ancelotti tubona ko ku munsi weje ku mugoroba yatangaje yuko yishimiye kuba afise bamwe mu bakinyi
novuga heruka kuba sinyisha amasezerano navuga mu mutima wa defense wo bita Antonio Rudiger yaje kuri gusa avuye mu mugwa wa Chelsea de Blues gushira ko Aurelien Tchouameni bakwiye mu mugwa Monaco abona ko bamenyesha makuru bamubajije ku mugoroba ku munsi wejo ku bihande novuga go busatirize ukuntu novuga agiye kuba ko nimba agiye kuba arondera novuga undi mukinyo ku ruhande go busatizi na cyane ku nimero 9 ubona ko uwo bita Karim Mustafa Benzema yimirije novuga igikombe cy'isi ndetse n'uwo bita Luka Jovic yamaze kuba ava muri uwo mugwi ndetse barakamubaza ati mbeske ku nimero 9 urabona bizoba bigenda gute uwo bita Carodono Ancelotti yahisemo novuga ku nimero 9 kuzohahenge kuko bita Eden Hazard novuga yavuye mu mvune yari amazi imisi eske ku nimero 9 uwo bita Eden Hazard ubona ko bari kwegera ko canke ni wenye mukinyi yaraje novuga kuzoba mu double uwo bita Karim Benzema kabihagaramo neza kuri shwa y'uwitwa Eden Hazard kuri uno munsi ndabona yuko ari shwa imeze neza kuko ni Eden Hazard ntatashoboye kuba yigaragaza neza umugwi wa Real de Madrid ariko imyaka ahamaze ni higanwa rya La Liga amaze kuba narimenyera bitandukanye no kuzana uwundi mukinyi mushasha java hanze ariko nizere yuko systeme yo kuba namukinisha nk'umufoni numero 9 irashobora kuba inamufasha uwitwa Eden Hazard kuko numwe mu bakinyi abashaka ko mu gihe ibintu byanse abo mukinyi abari libre aca ku mpande zose ikintu ubona yuko ku ruhande rwa Real de Madrid nico kintu yarabuze kuko ni Eden Hazard yakinishwa ku ruhande rw'iburyo nimba ari kuri nimero 7 wasanga urukino rwose rukina kuri ari kuri nimero 7 ariko ugerageje kuraba Eden Hazard ava mu mugwi wa Lille yegekeza mu mugwi wa Chelsea numwe mu bakinyi iyo byanse byasaba yuko avuga nti je na poste ngiye gukina ko ahubwo nkeneye yuko noca hagati hose ndondera imipira ku buryo ngirageze kubuja ndaba hano noronka inzira rero nibaza yuko kwa Eden Hazard bishobora kuba ari shwa nziza kumumenyereza uwitwa Carodono Ancelotti kumushira nk'umufoni numero 9 na cyane ugerageje kuraba naho imyaka ikwira mujana ariko uwitwa Karim Mustafa Benzema ugerageje nakazi yakushoboye kuba nagira mu mwaka uheze urumva profile yoza kumwababa kuri kya kibanza yobo witwa Eden Hazard kuko nawe nyene ntabwo ari mushasha navuga ni mu mahiganwa ya Ligue des Champions cyangwa mu mahiganwa ya La Liga kuko ni Eden Hazard kuri no munsi two turavugana numwe mu bakinyi naho bitarashobora kumuhira mu mugwi wa Real de Madrid numwe mu bakinyi udashobora kuba unahamba uvuga ni ibyiwe byarangiye navuga ni ari mu rukino mu gihe iminota 90 itarashobora kuba inarangira birumvikana